ama message aguma bibujumbura kuko ni menshi cane n'ayandi ava za Ngozi za hehe uzamva umuntu akubwiye ati je numvise iki niki niki umenga bariko baritegura kumara abantu kandi tukumva neva avuga ati ngo ha ngo je sinzopfa nk'impene urumva donc ukumva neza yuko nka kujya kwa Havyarimana au fait kubgabo gutsindwa militairement ça doit s'accompagner par une catastrophe humanitaire kandi nyene bategezwa kwirara mu bantu ivyo vyo kudistribuwa imipanga ibiki aya matemoignage tuguma twumva wewe uvyibaza kwiki wumva abarundi izo mbonera kure bazohava bapasa à l'action canke barafise maturité ikwiye yo kutazobikora est-ce que abantu nabo nyene nabo bazoba bariko barategwa bazokwiresa mourir comme des moutons bizogenda gute wewe quel est ton point de vue? Bon, jewe uko ndavyumva ni ikibazo gikomeye umajije mu bisanzwe uko jewe ndavyumva. Icambere nuko abarundi benshi aho bageze bararusha kuko nibaza ko abenshi bamaze kubona soki so passe kuko uravye memero pouvoir ihari abantu yagiye yica nibaze sabatutsi gusa abahutu bishwe ne benshi cyane arico kintu kica kigaragaza neza ko abantu barazi yuko abenshi barazi neza yuko pouvoir en place idahari kugira ngo ikize ubwoko runaka kandi urazi ko nibibazo abarundi bafise muri rusango uyu munsi ntivyibasira ubukene bafise ntibiraba abatutsi gusa ubukene bafise ntiburaba abahutu gusa ubukene cankwe ibibazo bariko barahura navyo uyu munsi igitoro yo kibuze canke abantu bakabura isukare batonda bose bari kumwe hari umuntu akunze kuvuga ngo ikintu sendede yadufashije no kumenya ko ikibazo subwoko ikibazo ninda mu bisanzwe batweretse yuko abaza bose abenshi bahari uyu munsi canke donc ibiriko birakogwa mu Burundi bikorwa na CNDD sukubera ko ari kibazo cy'ubwoko ahubwo ni kibazo cyo kudashobora mauvaise gouvernance ikindi naco ikintu kijanye novuga gute kwikunda ubukunzi bw'inda ivyo rero byo byose novuga yuko d'une part hari abantu bashobora kuvyemera novuga gute babandi ba radical surtout abubona bakunze kwigaragaza cane bakunze kuvuga barashobora kuba bo kugira ibikorwa bishobora kuba byo hitana ubuzima bw'abantu ariko ntibishobora gushigwa mu ngiro kuko abenshi mu Barundi bakeneye impinduka kandi bakeneye kuko biraba mu Burundi bihagarara nuko jewe no ishura n'abazobikora izomanya hamwe vyo nabaho hama nibaza ko abenshi arabazobigwanya kurusha ababishigikira. Okay, merci kandi novuga nti no kongereza ko nti izo mbonera kure nabo bantu bafise iyo mipanga n'ivyo bintu bamenye yuko ubu tutari muri 93 canke 94 aho babikora ata Facebook ata WhatsApp ata amatelefone abifirma turabizi neza yuko Ndayishimiye ashobora kuzokugara ama réseaux sociaux ariko telefone irafirma undi musi bikazoja hanze hama bazobiriha ivyo bazogira vyose bamenye ko bitazokwijana nuko reka twakira abandi bantu merci beaucoup Patrick kwijambo wadushikirije kugira nze ndatanga ijambo vyiza mukirize ukuboko kugira ndabaha ijambo kuko sinibuka ukuntu mwashitse ariko ndibuka ko Jean Berry yari yashitse imbere yanyu mwese reka mpijambo Jean Berry karibu Jean Berry. Bon umuntu afise konte yitwa Jean Berry karibu. Okay Mpundu karibu ijambo ni gwawe hacakurikira Erikaze. Ndabaramukije mwese nizere ko mumeze neza. Pardon. Naho tumeze neza. Okay ivyo nagira mvuge reka ndabishire mu migwi icambere nti M23 ntikeneye gushika uvira nko abivuze cenka Manyura deja uvuye i Bukavu kuri Place de l'Indépendance gushika Ruha ni ibirometero 50 sikure ico deja babanye bo bamaze kuboneka barahari. Ikindi nibaza ko abantu twihendako canke abarundi dukunda kwibagirwa ni en fait ikibazo sineva ikibazo ni system kubera iyo haza kuba hari inkuru nziza iyo haza kuba hari nshimira Imana iyo haza kuba hari uwundi uwari we wese wo muri system igiye gukora nkibi ari karakora rero nitwumve yuko ikibazo ari titre y'umuntu ikibazo niyo system kandi system cannot deliver itself nishobora kwikiza yonyine nishobora kuvuga ngo reka twe tube beza batarabaye beza kuva kera ico nibaza ko naco muri strategy abantu nabo bagomba kucumva no kugitahura. Ikindi nashaka gusa nk'uvuga ko agatu gatekeye amaho karimena ndayishimiye ivyo yakoze yarihuse abandi baritonze
batwara umwanya bukebuke. Hari umuntu yagize commentaire ngaha nakunze yavuze ngo baje bafise inzara no konona no kwica igisirikare cacu capfuye igihe bakivanga. Abantu ntibigeze bagira courage zo ku uh, professionalize igisoda zo kukimoderniza zo kurondera ibikoresho bishasha technology nshasha kwiga. Turavye amaraporo yagiye arasohoka avuga ko M23 batangajwe n'ukuntu iri organize iri professionnel ifise ibikoresho bigezweho. Hari n'ivyo guverinoma ya Kinshasa iguma ibaha. Baravye ama video ya Kavumu babonye ibindi bafashe. Bon, ivyo bivuga yuko habaye kutagira ubwenge nimba no bivuga kuri system. Sinshira ikibazo ku muntu gusa kubera neva nawe il hérite d'un mauvais système. Yasanze uwundi muntu amaze kwica nawe bandanye yica ivyo ari bihari. Ikintu cyo nobwira, bon, opinion yiwanje, nta muntu numwe wo muri system yokiza abarundi ari muri system. Ntibikunda, ntibishoboka. Petero nshaka kuvuga ngo uyu ntahari, uyu yagize gute, ntimuronderere inyishu muri system yazanye ikibazo. Ivyo nibaza ko jenye opinion yiwanje kuri cyo kintu. Ikindi naco neva nibaza ko yarihuse, yarahubutse, ntiyitonze ngo yiyumvire neza ibibazo bihari, arabe ama enjeu politique ari mu karere, ari mu kwiga kuvuga ngo igikwiriye n'ikihe, mbega igisida canje kiritari kugwana. Hari abantu bari very emotional bashiramo n'ibintu bitari ukuri. Igisida ca Kongo nticamye kimeze gutya, oya, nticamye kiri incompetent, nticamye ibi vyo gufashanya president A gufasha president B si bishasha. Impamvu aeroport ya Kavumu yitwa Micombero, there is a story behind that. Abantu barashobora kugenda bakayisoma impamvu yiswe gutyo. Niko hari habayeho ibintu nk'ibi vyari vyabaye. Gusa ikosa je no shira muri system DD habayeho kutaba sage mu kibazo ngo barabe les deux parties ico zipfa, nimba bashobora kubumvikanisha. Umwe aragiye with the ideology ihari aja gufasha umugenzi we, nawe kandi umugenzi wiwe umengo ntaco bimubwiye. Je dis bien, nimba mu president bafata ville comme Bukavu akaba ari Miniche, bagafata ville comme Goma akaba ari anniversaire ya son frère muri Afrique du Sud, uwo muntu uraja kumugwanirira iki? En fait nawe ubwiwe ntiyumva situation. Nibaza ko ara neglige situation ihari. Rero si nibaza ko habayeho kwihuta kuri system yaba DD. Ikindi naco novuga kuvy'intambara, sindiko ndabona opinion yiwanje abarundi canke Burundi ntiburi pre kuja mu ntambara. Iyo ni opinion yiwanje. Nta ntambara ndiko ndabona kuri kote y'Uburundi. Ari abarundi ntibari pre. None ndakubaze urumva uri pre wenyene ni Neva, kuko wewe si intambara gusa ahubwo ngo ni general. Ni general Neva giragire intambara generalize. Bon, Reynold peut-être bijya abamufana nabonye bama réseaux sociaux nabo ndaza kubavuga ko umwanya ni munyemerera. Ndawe arabizi. Nawe arabizi. En fait ibyo nivyo kuvuga publiquement, nawe arabizi. Kubera ingorane Neva fise si abantu bazava bavuye muri Kongo, oya. Ngira ngo hari n'abantu zibe barabizi. Kuko iyo aza ko afise ingorane z'abantu bavuye muri Kongo, Mutama 2 ntabari Igitega uyu munsi yaburanye. Iyo aza kuba yibaza yuko vraiment réellement ntibaba ariko barahana amasomo hagati yabo. Niyo mpamvu navuze ngo agatu gatekeye amaho karimena. Ingorane aho nibaza ko mu Burundi ntariko ndabona intambara nuko deja nta kanzibiri zihari. Ni deja ka twokwita ngo ni ka imwe system DD nayo ubwayo ifise ingorane kubera nimba abantu bararugana, nimba bamwe bariko barafungwa, bon ego bari kwiye gufunga, ariko iyo indani ntibizerana. Nimba uyu ashobora kuja kwivuza mu Burusiya kubera yahawe ishano, bon izo kanzibiri ntazihari. N'abasoda nabo nkuko twagiye twumviza amatemonyage ntibari pre kuja kugwanira iyo cause. Sindiko ndabona Uburundi buja muri yo ntambara. None ndakubaze ubu ejo hirya yejo havyutse abarundi bavuga bati twarambiwe nabo badedesi babonyene bazi kurasana, Dede ikaca yirara mu bantu. Ubona izo mbonera kuri zizoca zibikurikira ngo babahaye imipanga ngo baragiye kwica abantu. Wewe okay, lecture yanje nibaza ko 2015 ntibarindiriye ko bon ni system Neva ntikeneye ko harinda haza abantu bafise inko kugira ngo batangure kwica. Turabizi
Ernest Manirumva ntishwe kubera hari abantu bazanye ibigwanisho en fait umuntu amenyereye gukora amaraso ntarindira igituma yica kugira ngo yice abajene ba 2015 nta nko bari bafise ariko barishwe so, lecture yanje niba kenera kwica bazokwica ariko ntibakeneye bon sinibazo ndabona cause nta muntu akwiye kwitinya ko intervena mu Burundi soit disant ngo abadede bo hava birara mu bantu kuko après tout basanzwe babirara voilà après tout basanzwe babica ni dukeneye ikindi kintu kirenzi ico basanzwe babica ikindi analyse gato akantu gato shaka kuvuga aba FDLR bagiye muri Congo gute il faut ko abantu parfois dushama emotion ku ruhande tukaraba froidement l'histoire y'ukuntu ibintu vyagiye bigenda kugira ngo dutahure aho ibintu ubunye bigeze aba FDLR bagiye muri Congo kubera umuntu yarabashigikiye ico gihe yatsinzwe hamwe nabo akugurura imiryango bakaja muri Congo ndiko ndabona muri analyse yiwanje ndiko ndabona system DD iyobowe na Neva nayo yugurura imiryango biri openly atari ivyo kunyegeza yugurura imiryango abo ba FDLR nkuko mu buto yabikoze 94 ivyo ni vyaba gutyo mfitiye ubwoba cyane abo mu bwoko bw'abatutsi bari mu Burundi nkuko ivyo vyashikiye abo ariko baragwana ubu ba M23 na AFC ko bizava bishikira bene wacu canke bamwe muri twebwe bo mu Burundi bo muri bwoko iyo ideology kaguma ibandanya ariko ico nzi neza ntibizotwara imyaka 30 nkuko ababi batwaye 30 ans plus de 30 ans kugira ngo bataye wabo system DD ni yugurura imiryango openly ikinjiza bon isanzwe ibinjiza muga ikugurura ama frontiere kubera ntandi bafisaganyirizo ntibari buje mu nimba abantu bahunze bava Goma abazi geographia plaine abantu bahunze bava Goma baji Bukavu uba bavuye Bukavu bageze Uvira se ni ku mupaka w'u Burundi mu Gatumba peut-être duca binjira mu Burundi cyose abaneva abugurure mu Burundi ni atanga aeroport nabonye abantu bariko barabivuga ivyo gutanga aeroport nibaza ko izo iyo rero barashobora kubikora muga c'est la fin du système DD kandi ntituzorinda kugira intambara uwo kwelimina bazomwilimina aka message gato nashaka gutanga rino dunyemereye nagira sabe abajene batanguye kuzana ama speech y'ugwanko ama discours de haine barako barashigikira ibingo ono yo kurwanira igihugu mugende murabira histoire aho abantu mugende mubaza abantu nk'abakantana mu Rwanda aho byabashikanye mugende mubaza abantu barimye bakokeza kugira ngo abandi bicwe canke iki mwe muracari bato mureke kwishinga abantu bamaze guca imanza zabo canke abantu bamaze batagifise igaruriro ndabasavye murashafise imyaka myinshi yo kubaho imbere nimba bumva ndabize barahari ngaha no gutukana niki ntiwitwaze ngo ufise konti anonyme ivyo abantu kugutora canke kumenya ni ibintu bisanzwe ntimwivange mu kugira nabi bene wanyu haraba abumva bari eloquent bazi kuvuga nabi bazi gutukana bazi gutuka u Rwanda bazi gutuka abayobozi b'ibindi bihugu ndabibasavye bon abushaka kumva rumva ariko muze murabe mbega abashatse kujabuka ico kiraro avant vous mbe barashitse amahoro yo baje oya ntibashitse amahoro iyo journaliste nashaka gutanga ko example bon nimba ngaha ambabarire yakunda kuvuga Goma avuga nabi ubu Kinshasa peut-être yamuhemba canke yamukoresha ntiyigeze iza kumukura igoma until AFC M23 ishitse so rero mu bajene mube mugerageze mube sage mu ma tweet mukora mu ma video mutuka abandi ngo muriko muragwanirira ntimwishinge abantu bishe depuis les années 90 abo ntimubishinge mutrace future yanyu nziza ntihagizogira umuntu aza mu nyuma y'imyaka 10 20 azana ama video uwo turafite ama video uwo hariyo ama preuve internet ntibagira ngo azobagirize ivyo mwavuze juste muko murakorera inda zanyu canke nawe mufise uwo mutima mubi nico nashaka kuvuga cyanyuma gusa abegereye yaheze gusa Imana irinda Burundi n'abarundi kandi sindiko ndabona intambara iri kiraza gusa bon courage kuri AFC na M23 ibisigaye murakoze kuri mwanya mu mpaye Ego merci beaucoup Mpundu kwijambo mushikirije harakurikira Jean Berry hama Eli Kaze hama Terimbere hama David hama Ray hama Avicienne hama Amos Gentil Optimiste Birori na Deli Bright abo bantu mvuze muri 9
please Diamond repeat. wari wampaye ijambo wari wavuze ko Mpundu ahejeje mpita nkurikira. Ego ariko Mpundu yavuze après igihe twari twahaye ijambo uwashitse kare yitwa Jean Berry, nibaza Okay, ko yagize problème ya micro, reka tumwumvirize, ariko mushoboye kugira 4 minutes umwe kuko muri 9 umwe avuze 4 minutes iciba 36 minutes, ariko umwe avuze 10 minutes muri 9 iciba 1h30, donc tugerageze gucagagura. Jean Berry ijambo ni rwanyu. Jean Berry. Bon, Jean Berry nibaza ko yanamanutse au fait. Okay, Eric Aze ijambo ni rwanyu. Yego murakoze cyane Renaud, cyambere manje gushimira kuri space wateguye, biratuma umuntu agira amayide menshi atandukanye kandi hajya umuntu ubwenge bukura ku bandi. Bon, je cyambere nashaka kuvuga ni ibintu turiko turabona muri Congo nkuko byabaye uyu munsi, bon prese yuko twari dusanzwe tuvyiteguriye ko ariko biteza kumera, kuko n'ubundi gutsindwa kw'ingabo z'u Burundi yari cash, nta vya bindi vyo kuvuga ngo kuko bwa mbere n'igisirikare Haneva amaze kwanza systeme DD yadivije mu maparti atatu nkuko twese tubizi, ari major aba DD aba XFAB aba FNL. Hari inozo muri bivuga ngo a house divided against itself will fall, kandi abantu iyo bari divize ntibashobora gushika ku kintu na kimwe. So ubwa mbere yakoze mistake yo kudiviza arme, iriya arme yamaze kudiviza, bamwe bagakundwa akazwa, abandi bakaba navuga second degree army, donc bamwe bakunzwe n'abandi badakunzwe, ariko rero hagera igihe yuko bagwanira inyungu ziwe agahita avuga ngo duhagurukire hamwe ngo nk'abarundi ngo birire. Ariko iyo hageze ko bajya bakajya bonyine, hajya abasirikare n'abantu baraba kandi bicecekeye buke buke. Ntuzosuzugura umuntu yagiye ku ikosi akagenda akabona ibi na biriya, arashobora kukubona akihorera. Niba mu gisirikare bavyita siasa, rero ntibaze ko abasirikare nta siasa bafise, barabibona bakinumira. Hama ikindi naco je cane nashaka kuvuga na manda kivuga kenshi, hari umu brother yarahejije kuvuga ngo atari kukumenera ibanga, turazi ko uri muri ajya amazone y'aba M23 kumaze guhura n'abaprisonniers b'abarundi bafunzwe, nabo uri kuvuga ko bashakuriye Neva cyangwa uri kuvuga uti nabajya bamwe baragira rari uno munsi bashobora kuba mushakuriye. kuvuga bari bariko bakubita rari, bari bariko bariruka. Je kuko nta banga ririmwo, je ndi umuresista kuba muri M23 mazemo igihe kandi ndi proud yavyo, ariko sinovuga ngo M23 nigiye gutera Burundi gutyoya. Je gusa nagiye nuko neva gusa avuga ngo hari abarundi ngo bari muri M23 ngo Kagame ngo twe twagiye mu gushaka kwacu, nta muntu n'umwe yigeze adutwarayo yabo, nkuko nawe yagiye mu ishamba. Umwe wese afise droit yo kubaho ubuzima uko avyumva no gufasha koze yiyumvamo, ni kazi kiwe. Yego. Nkuko hari n'abandi ba revolutionnaire benshi bagiye gufasha mu bindi bihugu babonye hari abantu babangamiwe. Rero ikintu nashaka je cyane kuvuga ko rasanzwe ndi muri revolution, ndi mu revolutionnaire no mu mutwe, haje umuntu yataye umutwe ateye ubwoba. Ugiye kuraba Neva yataye umutwe, amadisuru ugiye kuyumviriza ukagira analyse, ubwa mbere abafise igihunga bari nkaho wagira ngo agiye kwiruka. Siziriya discours mwabonye avuga ngo ragese la generalize, reka biricuya mwijoro ba diplomate bari abatipe benshi bakorera secret services hari Urayi, haje barabibonye kera, bamusomye mu maso kera, n'abantu bazi kwanaliza ama video geste par geste, mot par mot. Ugiye kuraba nawe ukagenda kwanaliza n'umuntu yari yagize ubwoba kabije, kandi umuntu amaze kugira ubwoba ashobora gufata ama decision mabi cyangwa atiyumviriye neza akagenda donc abataye umutwe nyene. Rero niyo mpamvu je navuga ubu brother kavuga ngo abantu ngo mu Burundi ngo simaka ngo abantu ngo bafate ngo inkoho ngo bagende bagwane. No, je ndabivuga muri cadre yo gukimbe in case hamwe bibaye ngombwa yuko akora amahano nkuko, kuko urazi ko igihe Havyarimana abonye ko FPR imaze kumutsinda, muvyibutse dusubira mu mateka, yahise atangura kuzana joker yo kudiviza abantu, donc abereke yuko abatutsi ari babi. Nawe ugiye kuraba no muri iyi minsi, ugiye kurako kantu kariko karagaruka cane, babandi mureka aho twavuye, hajya kantu nuko abantu batagashira ko batagasurinye cane ngo mwibuka aho twavuye, donc ni nka kwa kundi bakubwira muribuka kwa kundi kera. Rero uwo muntu ashobora gufata ama decision, aya ma decision ugasanga ni mabi, kandi abaye mabi akirara mu banyagihugu bakicwa. Mbega uwo munyagihugu ariko aricwa nenda zo matabara, umunyagihugu ashobora kugira resistance umwanya muto. Reka dabaye akarorero, igihe hano mu Rwanda ku Kibuye abaresista baragiye bashika mu 10,000 barashobora kuresista umwanya munini, ariko bakoresha amabuye mu nyuma harazitera hamwe zisa amagrenade n'inkoho zirasa zirabamara kwera iki, bakoresha amabuye n'inkoni.
nta kuntu woshobora kuresista umuntu afise inkoho azi kugira iki ngo umuresiste bikunde. Rero nanje intambara nta numwe ayifuza kuvuga ngo oya, intambara umuntu ayigira ariko kanyuma avuga ati ngiye kwigwana. Rero je co novuga ahubwo je mpamagarira abaje resistance kugira ngo okazu hamwe ivyo bintu bibaye ko batazokongera gutora amabuye n'amahiri kurwana n'abantu bari bien armé, bari armé jusqu'aux dents, ninde azobatabara. Ahubwo je ndabahamagarira tugire resistance. Eli musigaranye umunota umwe. Iyo resistance idufashe kuzogira guhangana n'ico gihe ivyo bintu bibaye. Ahubwo ndagahamagarira ahubwo n'abasirikare bari mu Burundi, igihe mubona bariko barabatwara ahantu mu bintu bidashobotse, mushobora mugata amafamiye mukagenda gupfira ubusa niba ari abasirikare ariko muze mu joining M23 bazobakira kugira ko mugenda gupfira ibintu mutazi. Vyari byo cyane cyane, ariko ikindi kintu nobwira aba elite kesa soit dans le deux côtés, abahutu abatutsi mu mubiriza abantu haba urukundo. Ivyo bintu bariko barategura ntibizobe no guvyoba ntibigire inguvu nk'uko twayibonye Ibutare muribuka yuko ari ahantu hanyuma habaye genocide mu Rwanda kubera abantu bari bagiye hamwe barimobiriza bagenda kubadiviza bakanka bakababwira ati ntibikunda. Niho umubona ko Ibutare yatabaye genocide ikomeye. Akandi karoro ka nyuma Ibuta muribuka abanyeshuri barababwiye ati mwivangure entre tutsi et hutu, ibivangure ntitwivangure tube umwe turesiste iyo systeme ya DD. Murakoze cyane. Ego merci Eric aze kutwibutsa yuko abana bibuta banse kwisepara, abadede bariko bababwira ngo abatutsi à gauche abahutu à droite bajya barabereka bati mwe muvuye muri Tanzania twe turabarundi ntituza kwisepara ntituza kuza à gauche canke à droite mutwanka ni muturase twese. Ico gihe DD yari yerekanye yuko ikunda amacakubiri ca kabiri kwigwanya amashuri kuko bariko bica abanyeshuri. Burya DD batweretse ico bari kuva kera n'abanyamoko banka ibintu bakunda ibintu vy'amoko vy'ivangura kandi banka amashuri cane. Reka nsubire nsome ordre. Alors Reynold, sinzi ko abandi bamwumva je sindamwumva. Vyacitse. Pardon, nagira ndiko ndavuga, pardon. Okay. Mumbabarire nagira ndiko ndavuga, sorry. Nariko ndatanga ordre y'ukuntu abantu bakurikirana. Ni après Eric aze hakurikira Tera imbere, David, Ray, Avicen, Amos Gentil, Optimiste Birori na Delibright. Good. Iminota imwe Yego Tera imbere iminota n'ine. Canke ngira Tera imbere yagiye nawe nyene. Okay, hakurikira David inyuma ya Tera imbere. David karibu. Tugira amahoro. Uvugira kure? Muranyumva? Sinzi uza microphone. David ari umuntu ari hafi yanyu ariko arumviriza space mumubwira yijimye kuko hariho problem y'amayeko. Nari nashize ku mayekutere mugana nari nayakuye kera. Reka manuke. Kura kwa mayekutere amawegereze telefone. Reka manuke cyo nsubira kuduga ndavuga après ukurikira. Okay, pas de souci. Reka duhe undi muntu pour gagner du temps. Ray karibu ijambo ni gwawe. Mazina welcome. Oui, merci Reynold, merci à ma co-host Wilson Landry. Vraiment, je vais être bref sinza guteba. Ikiganiro uriko uragira ni ciza kubera abarundi la dernière fois narigeze kuintervenir muri space yawe ndiko nanga message kumbonera kure n'abandi et je pense que nico ngirangire kandi ko ivyo turimwo ni ibintu bikomeye, ni ibihe bikomeye kandi ifo ko abarundi bamenya yuko turi bamwe, tureke gucanamwo. Abo bantu bariko barahamagarira abajene kwicana, kwirara mu bantu kubera that's the next step. Nituze turabeshana, that's the next step. Ndabasavye babireke ntibazobigire, bareke kubumviriza. Kubera iki ndariko ndavuga gutyo? Kubera n'ababigize n'ivyabereye. Nimurabe abantu bose babigize. Barahunze, n'ubu baracabatoragura. Donc nta kintu na kimwe kizotumerera neza kuri ivyo bintu. Ega Ray, jewe amakuru numvise abadede bari convaincu yuko bobo biberera kuko barabikoze muri 2015
barirara mu bantu mu Nyakabiga mu Ngagara hehe hose baramara abantu barica baragenda mu Kigobe baratora abantu mana yanje baragize nyene ico no kwita genocide à petite échelle hama ico gihe amakungu nta na kimwe yagize abazungu barapropoje maprobu Union Africaine iravyanka abadede baca bakonkuriwa yuko d'ailleurs gutangura kijya gihe ca 12 décembre 2015 arico gihe kuri bo agahengwe kaciye kaboneka rero nivyo bariko barategura n'ubu ati hakagira ikiba tuca twirara mu bantu abazungu ariyo habitude ntaco bazovuga kandi n'aba bantu bazoca batekereza uwo mugambi n'ababeshe urahari je ndamaze kuronka amakuru menshi cane ntanashaka no gupartager kuko ntanaryoshe ivyo donc ivyo nyene gare iyo noze intention ndakubwire makwera iyo intention iriho nico gituma je ndiko ndagira iyo message nico gituma kandi il ne faut pas que tuguma twibagire yuko le CNDD FDD ils ont des idéologies génocidaires mais ako nakagwi s'abarundi bose iyi message nico gituma ndiko ndavuga ati please ne tombez pas dans le panneau y'ivyo bintu kubera iki n'uno munsi abari muri Argentine bishe abayahudi baracariko barabatora uno munsi bagize jenoside mu Rwanda baracariko barabatoragura bafite amapasiporo bamaze imyaka myinshi hanze uno munsi aho ubwo bwicanyi bwabereye hose baragutora est-ce que tu es prêt yo gusubira guja gutambuka ibirometero ibihumbi 3 ibihumbi 30 ko nuzenya ndayishimiye n'akagwi kabo bazoba bafashe indege wewe uri ready n'abana bawe gusubira guhunga alors il faut ko twumva yuko iyi ngwano iri mu Burundi ni singwano y'ubwoko hutututsi nyetse ivyo bintu sivyo tubireke kubyumviriza uko n'ingwano yo kwibohora ku burongozi bubi bw'amaho nihica umuhutu nihica ubututsi hica ubwo burongozi n'ayo mayide genocidaire jewe nama mvuga yuko nta muntu n'umwe nshobora kuzopfa ashigikiye tant que ejo nejo bundi hatazoba ikintu ca mbere hari ibintu bibiri kurwanya ihonyabwoko mu karere no kuzana ubutungane butunganiriza bose nivyo bintu bikenewe hanyuma tukabana mu mahoro please nimutome muri iyo pano ikindi naco aba influenceurs ces jeunes influenceurs namwebwe ari amahera muriko muraronka ari bindi ndabasavye mureke ivyo bintu mureke kuja kuduza ibintu mutanabizi muvuga n'ibintu mutazi please do not think yuko the CNDD FDD izoguma hajya ubuhoho byari byoroshe no kunuma baswe bari kumushiro rero nimureke kugwa muri iyo ntuzenye icya gatatu nabandi barundi bari hanze nguma numva yuko bizeye yuko M23 ariyo izobatabara canke ngo AFDLR izohungira mu Burundi deja iriyo hanyuma mu Rwanda ruzoza kubaronderayo mes chers frères et sœurs nta numwe azoza kubatabara mutitabaye nta numwe azoza kubatabara mutitabaye Imana ifashe uwifashije nimwizere inze nimufatane mu nda ivyo vy'amakoneri azarabaja mu ma à gauche à droite mureke hanyuma twubaka Burundi turondere iyo justice tureke iyo ide genocidaire ive mu karere mais sinon abana banyu uno munsi muzobabwira iki ko mushobora kuvuga ngo 93 nari muto ngo 2015 nari muto uno munsi uri muto azokubaza ati qu'est-ce que tu as fait pour aider uzomubwira iki jewe impanuro nshaka gutanga ndibaza ko twese turakunda Burundi ariko dufise different façon y'ingene dushobora gushikako ariko ndizera yuko twemera yuko Uburundi tuzobubanamwo twese umuhutu umututsi umutwa ndizera yuko twese twemera yuko ubutungane bukwiye gukora alors mu ma intervention yose muzamugira
ibintu byose muza mwandika muzoze mwibaza eske ibi bintu ndiko ndagira bizonshikana kuri ivyo bintu kuri iyo but final kubera nawe ubundi ntimwibagire yuko ibintu twandika ibintu tuvuga biguma ngaha namba ari ikintu ciza internet ntiyita Ray mbabarira umwanya uriko urarengana ariko merci amajambo uriko uravuga ni intéressant ariko ego vraiment. reka twige ku respect umwanya mushikirize Ego je vais conclure kugira mvuga yuko abarundi tumenye yuko ibihe turimwo bikomeye cyane kubera akeneye yuko dushira hamwe inguvu nyinshi ariko nta numwe azodutabara tutitabaye tugira amahoro tugira Burundi. Ego merci Ray kwibutsa abantu yuko bakwiye kwanka ako kamo ka CNDD-FDD ko kwirara mu bantu ko badakwiye kubatiza amaboko yabo neva niyo bashaka kwica abantu azagenda vyikorane wenyene atema abo bantu bene umuryango wiwe kuko nibo bekora mu igihugu hamwe n'abagenzi biwe ariko nimubafashe kubonona atagitoro babatijije canke atabindi bintu babafashijemo naho bo bibafashamwe ntimwoca muja gusesa amaraso. Okay, après Ray harakurikira David hama Avicenne hama Amos Gentil. Karibu cane monsieur David. Ego amahoro Amahoro neza. ego murakoze ntashima ikiyago nkuko ngene mwama mubikora tugerageza guhura tukayaga ku bibazo by'igihugu jewe kuri sujet y'uno munsi ndayifatanya n'ibiriko biraba mu karere n'ingene la situation iri kwirevolua ndarabona ko ari abarundi tutegerezwa kwibaza ibibazo ndavye nkurikiranya ibiganiro nguma numva karya karere kacu kagwaye kubera abantu abaturongoye benshi bajuwa kuri ignorance barashira abanyagihugu bacu mu kutamenya. Numvirije ikiganiro Space Kare umuntu yariko aridoga kuri telefone numviriza ama space yaba ari pour le M23 hama nkagenda nkumviriza n'ama space y'abakongomani. Mu bakongomani bavuganye n'umuntu yari muri space ari Bujumbura ariko arababwira ati mes chers amis ibintu turimo ifoko twugurura amaso ati ntitubona ati twebwe twari dufise amakuru turi sur donc amakuru bakura Kinshasa bababwiye yuko bajyame batekane igisoda cabo kiriko kigira contre offensive ati turajyama turatekana yari muri Kavumu ati twavyutse twumva amasasi tuhaguruka twiruka ati bundi Bujumbura ati tantine twari kumwe nta mubuzi ati kandi Bujumbura ngo bugaye abantu barenze 18 ngo banse kwinjira mu Burundi acaratubwira ati ivyo bintu tubeshwa tukahakwa gupfa nibiki yariko yexprima asa nk'ubabwira ati reka kutubesha nimutubwira amakuru y'ukuri. Alors cyanda bifatanya nibiba mu Burundi kumva ko umuntu wizeye ashobora kukubesha kuri realite ukiro tuva muri iyo situation muri iryo sanganya. Numvise uno munsi space aho aba influencer bo mu Burundi ba telefone live uwitwa Nerinat amajambo yavuze live. Mes chers amis twebwe dusanzwe turi abarundi peut-être twavyumva kuko harimo na Wilson abariko baramuvugisha bumiwe mugabo c'est vrai bumiwe mugabo tragédie ziba muri rya région yacu ibiba muri 2015 twese twarumiwe amakungu arumigwa pour dire quoi ikibazo kiri très profond naciye mbona yuko ibibazo vyacu muri kajya karere canke muri Afrika ni vyiza ko tuyaga ibintu vyiza dushira mu ngiro la gestion la bonne gouvernance mugabo iyo no kwita la bonne parole nishobora kubaho udakoresheje hatarimo rapport de force. Twarabibonye mu Buganda twarabibonye mu Rwanda turiko turabibona muri Congo. Twibuke ko muri Congo atari experience ya mbere ni imyaka myinshi bagwana basubira bagwana. Natwe mu Burundi turafise abantu benshi tuyaga tuvuga amajambo meza twarize kandi turafise volonté yuko ibintu bica mu buryo
mugabo turuzuyemwo abantu bitwa abasivile. Mes chers amis, nta muntu azotugwanira. Ikintu kimwe maze kubona, turi muri même situation nk'aba Museveni barabaye mu makambi y'impunzi, barahunze baratahuka. Nk'abanyarwanda barabaye mu makambi y'impunzi, baracinyitse baratahuka. Nk'abanyamurenge de même, natwe abarundi kirya gihu ijya region yacu, kajya karere la région de l'Est, ahanini amakambi y'impunzi ariho pour le moment ni ibihugu bibiri, ni Congo n'u Burundi. Nitwe twenyene dufise amakambi y'impunzi interne, dans l'intérieur du pays, no mu makambi y'impunzi mu bindi bihugu nk'abandi. Ahatari amakambi y'impunzi turabona ingene baravyifatiye mu minwe bonyene. Ikintu conyene abarundi turi nyuma muri ayo ma exemple ntanze, mu Buganda, mu Rwanda, muri Congo, twebwe turi nyuma en terme de nombre de souffrance, de nombre d'années de souffrance. Abandi tugiye kubaraba bari muri 30, twebwe tugiye kuturaba tugeze muri 10. Eske ndibaza ikibazo, eske le nombre d'années abantu babaye mu gahinga, eske ni facteur ikomeye kugira yumvise abantu gutaha, canke twebwe abarundi turashobora gutangura kwiyumvira kugarukana ordre mu gihugu? Je dis bien l'ordre mu kwigwanira, apana l'ordre yo kugira raporo kuri internet, raporo kuri Zoom, raporo kuri Twitter. Izo zarabaye nyinshi. Hariho n'abantu batakiciyumviriza. Aba economiste baravuze, aba politologue baravuze, aba historien baravuze, tout le monde. Alors, est-ce que twebwe pour les 10 ans, kuko la situation actuelle qui se passe, il est favorable ku bantu twifuza changement mu Burundi? Est-ce que cette situation turahava tuba handicapé ntituyiprofite kubera tudafise assez de maturité ikwiye kuba yo kuba hanze kugira mu bavuga ati harageze? Par exemple, jewe ndakurikirana ama space y'ibiriko biraba muri Congo, hariho abana b'abanyamurenge bafata des décisions bakaba barahejeje amashuri militaire ngaha canke ayandi bagataha iwabo. Iyo niveau de résilience, niveau de patriotisme bafise iwacu, eske iyi conditionné n'imyaka? Ico ni kibazo nibaza, kuko twebwe turafise amakambi y'impunzi mu Rwanda, mu Buganda, muri Tanzania, mu Burundi. Turafise amakambi y'impunzi, abantu baba diaspora bagiye kwera ari impunzi kwisi yose, turahurira ko ngaha turi benshi. Hariho umuntu yaje ngaha muri space yitwa Karayenga, chaque fois iyo ndyaga n'abantu ivyo ko ravuga ni vyiza cane gose, ariko please shika ku ego jambo. nshaka gushika kwijambo Kumva yuko ku ntebe abarundi nibiorganize batahe, ariko no kubwira nti abarundi benshi bariko bariorganiza ahubwo begere. nukuri nukuri ico nico nashaka kuvuga. Hariho bamwe babibona uku, abandi babibona kuriya, ariko kwa kironswa wewe ngira harabo muzohuza mu mutima, hama ugaterera agatumo. Nukuri ntiwibaze yuko nukuri nshaka reka ngezaho rero ntiturindire 30. Nico nashaka kuraba ko twosimba ntidushikire 30. Oya nta muntu ngaho ariko ararindira 30. Oya Nukuri rega bugicuta na bane va nta 30. uramumurije murakoze. Yego turi kumwe. Okay, Landry mon co-host yarasije mbabashikiriza amacende babwira bakurikira. Yego Reynolds, ndakuramutse ndamutsa n'abandi bose kandi ndagushimira kwa Space. Nibaza ko ari space d'actualité yari kenewe kandi igezweho. Shimira n'abavuze bose, nanje nashaka kuvuga bike imbere yuko tubandanya tuvuga kuri no theme. Tubaza ko hari bamaze gushikiriza ivyumviro bitandukanye kandi biko birafasha. Nkuko yavuze ati est-ce que mauvais stratège never le Burundi aura un nouveau voisin. Yego reka mere kuri stratégie. Lorsqu'on fait mauvaise stratégie, pardon, il agira impact cyangwa conséquence cyangwa répercussion. Rero iyo uhisemo neza haza ingaruka nziza, uhisemo nabi naho haza ingaruka mbi. Nibaza ko twemeranya nawe n'abari ngaha yuko ko stratégie yabaye mbi, biragaragara ntawo bigaruka ko murabibona twabibonye kandi kuva kare, kandi ibi bintu bamwe mu bagira projection, analyse n'ibindi bari babonye kuva hakiri kare. Je vais vous partager tout à l'heure un papier que j'ai écrit en 2022, je crois, vers la fin. Nariko nderekana les limites de l'approche militaire ariko zirafatwa kandi malheureusement
arizo bafashe bariko barashira imbere de veut dire Neva na Tshisekedi biriska kwa gutuma ibintu bigenda nabi gusumba uko biri uno musi. Donc bariko biyenfonsa dans une stratégie militaire gushira imbere inguvu biboneka bigaragara neza cyane yuko inguvu za gisirikare we nuwo bafatanyije urugamba bari faible canke bari hasi canke badashobora guhangana n'uri karabagwanya AFC M23. Ico ni kimwe rero turiko turabivuga ngaha hati wigeze kubaza witambura space mbega umubanyi azokwemerera ko abarundi baje kwiyaprovisiona mu gitoro hirya no hino ejo canke hirya yejo nibashika muri Sud Kivu neza guhera hajya muri Plaine Uvira no kumanuka Fizi etc. Iyo ni choix yabo mugabo twibukanye ko ariho un mauvais précédent batabanye neza nta uzi comment M23 FC izo les relations c'est difficile à prédire pour le moment. Sinzi ngabari